Nikaze n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, badukurikirana muri ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana kandi muri ngaho muri Aziya aho mwagiye kurondera, muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, ama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakenge, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugirako aho uzoba uherereye hose ku isi. Amakuru rero ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, turaza kuja mu gisata c'umutekano, turababwira mu gisata c'indero aho icegera c'umukuru w'inama nshingamateka ariko arahimiriza abashingamateka, abapolisi, inzego zigiye zitandukanye z'umutekano no guhagurukira kugwanya abatera abana babigeme imbanyi zitateganijwe bigaca bituma baheba amashure nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Ingorane zikomakomeye cane rero ibiriko biragenda bivugwa, turababwira kandi mu gisata c'agateka ka zina muntu, tuze no kuja mu gisata c'amagara y'abantu, tubabwire ibiriko biragenda bivugwa muri ico gisata nk'uko amakuru yacu aza kugenda abishikiriza. Nayo nk'uko tubibabwiye, reka dutangurire mu gisata c'umutekano aho hariko haribonekeza inyinyurana rikomakomeye cane hagati y'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo ndetse n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza. Ivyabaye mw'ibohero rikuru rya Mpimba mw'ijoro ryo kuwa mbere rishira ku wa kabiri ukwezi kw'indwi, hari kw'igenekerezo rya 28 bishira 29 ukwezi kw'indwi canke mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2025. Iryo nyinyurana ryabaye hagati y'ivyo bihangange rero ryoba ryaraturutse kuki? Ni akataraboneka ivyabaye kuri uyo munsi. Isaha 4 z'ijoro, intwazangabo zibiri mu gisirikari c'Uburundi zarinjijwe ibohero, zirandikwa mu gitabo c'abanyororo, zishigwa aho bita muri quartier Infirmerie. Isaha 6 z'ijoro, General Prime Niyongabo yarasohoye izi ntwazangabo atategeko na rimwe akurikije mu bijanye n'ingene abanyororo basohorwa mu mpimba. Intwaro y'igikenye y'akajagari y'ubunyeshamba, niko vyibonekeza ivyo Prime Niyongabo nyine yaciye akora mu gusohora izo ntwazangabo zari zafashwe zikajanwa mw'ibohero. Ibintu biboneka ko rero ari ingorane kuri uyu mugabo. Igitoro n'inzahabu ziva muri RDC canke muri Congo vyoba navyo bifitaniye aho bihwaniye n'ivi vyose. Indwi zibiri imbere yuko zino ntwazangabo zifatwa, hari hafashwe umurwizatunga yitwa Juvenali Hajayandi batazira Ngomi, afise sosiyete ikomeye bita Nevre Vista, be n'uruganda Etracopa rukora uru ruganda rwiwe rwa Etracopa rukora
rukora amafu y'ibigori n'imyumbati. Juvenal Hajayandi yari yarigeze gufatwa imbere yagirizwa n'umugwizatunga w'umunyarwanda Prote Dushimirimana nyene Ditiko, nawe yari yafashwe mu ntango z'umwaka yagirizwa urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro. Uyu mugwizatunga nyine w'umunyarwanda Prote Dushimirimana mu ntango z'umwaka yari yahagaritswe mu byo yari yagirizwa harimwo urudandazwa rw'ibitoro nyine vy'amagendo. Prote Dushimirimana kugeza ubu aracari mu mpimba, niho yafashwe, niho apfungiye. Ico gihe ca mbere Juvenal Hajayandi yarafashwe ararekugwa. Ubu naho Juvenal Hajayandi aherutse gufatwa habanje kuba isaka ahari uruganda rwiwe rusya ibigori, niho basanga hari amabido 6 y'igitoro anyegejwe kuri urwo ruganda. Ikindi kitavugwa cane cabonetseyo yoba ari inzahabu, zo barazinyegeje ntibazivuga. Ivyo bitoro n'izo nzahabu bivugwa ko biva muri Kongo bizanywe n'abasirikare b'u Burundi. None Juvenal Hajayandi yabikuye he ko we atari umusirikare? Imigenderanire idasanzwe ya Juvenal Hajayandi n'abatwara igisoda c'u Burundi, amasoko yacu akaba abandanya kwemeza ko ari vyo vyoba vyaratumye arekugwa akavanwa muri mu mpimba nk'uko amakuru yacu agenda abishikiriza. Ni ingorane zikomakomeye cane rero ibiriko biragenda bivugwa, aho inyinyurana rikomeye hagati y'umukuru w'igisoda na prokireri umushikirizamanza wa Repubulika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho afata ingingo yo gupfunga hama umukuru w'igisoda agaca aza akarekuza abo bapfunze, kandi baba bagirizwa ivyaha bikomakomeye cane nk'uko amakuru abandanya kugenda adushikira ariko aragenda bitubwira. Gushika mangaya rero n'ingorane nayo icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka caraye kidoga aho hariko harahimbazwa umunsi mukuru w'amakomine, asaba ko inzego zigiye zitandukanye ko zohagurukira gufata abagabo n'abamotari bashurashuza abana b'abigeme b'abanyeshure bakabatera inda zitateganijwe canke imbanyi bagaca baheba amashure. Akaba avuga ko rero we bimushavuza cane, bimubabaza kubona bene abo bana baheba amashuri kandi ari bo bokazabaye bubaka igihugu inyuma yo guheza amashure yabo. Akaba asaba ko rero abadiregiteri, abashinzwe canke abajejwe indero ijya nino mu makomine, mu burere bw'indero ijya nino, inzego zose zifitaniye aho zihuriye n'indero ko bagomba guhagurukira bene ico kibazo nk'uko icegera c'umukuru w'inama nshingamateka yaciye abishikiriza. Ivyo rero biriko biraba mu gihugu c'u Burundi ngo bikaba vyerekana akajagari gakomeye cane bw'abatwaye igihugu, abarongoye igihugu nk'abo bose ngo bari mu nama nshingamateka bakaba ari ab'umugambwe umwe kandi baragiyemo bivye ubusuma.
bwakozwe mu matora yo kuwa gatanu ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025. Ivyo nivyo twari twabateguriye, mu yandi makuru naho tukaza kubabwira izindi ngingo ziraba zigezweko n'ayandi tudaciye dushikiriza muri uyu mwanya. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.